gute wewe ataco wiyagiriza ushobora gucukurikira umupuciste ibaze je naragiye mbona muri kahise hariho leta zabayeho zirasa ba papa wacu asokuru wacu bagahunga yazi guhunga uri kuraswa n'umuntu aje kugukingira uyo muntu my friend uyo muntu abahunze imvo yumvikana kandi uwo muntu babigoye kumuterana imbere neza cyane sivyo babigoye kumuterana imbere kubera ko abafise akantu ko kwihora muri we kura ntahura abafise akantu ko kwihora muri we aravuga ati je ndagiye ngiye uri kuranyirukako ngiye uri kurandasa nzogaruka bitandukanye aru ntidufise impunzi ntuzizi zahunze 2015 yego none my friend je ndashaka twigishanye kino kiganiro kibico kwigishanye esha amajambo baje bagabo ntibikora haloze baje bagabo please bakujana mu biganiro cyane please kuburi riske hajya wosanga mu misi za baramugatuye neza cyane baramugatakomesha ngo tugo turagira ngo niko ndondera ngo amahoro ngo niko ndondera amahoro so rero kubona yaguze bigwanisha namunyaguze itoni mu kwezi guheze yaguze itoni amajana 5 zibigwani itoni amajana 5 urumva nabonye ariko inza ari kindi gisirikare gishasha ibi rero bisabise message bitanga maybe arashobora kuba azati u Rwanda ntishobora gusohoka ngahantu hatabaye ingwano simusika neza cyane bigasaba ko iyo ngwano agira nti ayishiramo amafaranga rero ubonye umukuru w'igihugu ariko aragura ibigwanisho ruhonyanganda hajya arashobora no kubigura bigwanisho ruhonyanganda akabishiramo hajya yedayire pourquoi pataba bifise urumva kuko nabonye ahantu ku kinyamakuru kiraco muri Kongo bavuga ko yoba yaraguze ibigwanisho akuye mu Burusiya ruhonyanganda hello guys, mumeze neza so ni link Arlen Alou comme d'habitude mufise kwa menyo musumeno maso yinyana. So guys, aujourd'hui mukaba mubona yuko ndi kumwe n'umusesanguzi wanje comme d'habitude Liam Promoter kabisa. So Liam Promoter turakura mukije cyane ndaramukije abantu bose badukurikirana tugirwa ko tunakwakira ego murakoze kunyakira reka turamutse abantu bose dukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho waherereye today is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaze ko wagize igitondo ciza wagize umunsi mwiza umeze neza hama utumeze neza no kubandanya usenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane bizogenda neza cyane cyane gose tuje mu vyunguka kabisa urazi yuko muri UNASCOKI Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonora ni kwa kundi nyene guys duhamagarira kuzana imitahe ni 12 gusa tugahamagarira abarundi bose bafise uburyo ko bo kwijukira kuri mu gitegwa c'ikibonobono gitegwa c'ikibonobono dukeneye ko kibi igitegwa njabuka amazi dukeneye ko kibi gitegwa kikawujya kwikawa neza cyane kwinzahabu nico gituma rero twijukire kurima cyane igitegwa c'ikibonobono kugira ngo ejo tuzoshobore gushora hanze tuzana amadolari nyamujya kuba amadolari tuyakeneye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi bindi vyunguka bihari ni kumugwa building company building company ni company ihari kugira ngo ibatunganirize mu bintu bijanye n'inyubako inyubako ushobora kubitura hari aba engineer dukorana babinonosoye bameze neza bafise ubumenyi ushobora kubitura mugakorana business bakaguha inzu yawe imeze neza wanashima bakakwereka ama players bukeneye neza gose kabisa kanimero dukeneye akanimero kari ngaho kuri screen muraturondera mukatubaza ati bimeze gute twababwira kabisa tuba duhari nongera mbwira ndamutse abafana ba Aigle Noir de Fight abari hose mwubaho namba agapira ka Aigle Noir de Fight kabisa so Liam Promoter nizere komeze neza cyenda meze neza cyane gose so reka rero tuje mu kiganiro nyezina cuno musi so abantu benshi baguma bavuga ikibazo c'impunzi ziri hanze ko uburundi butazotera imbere kubera impunzi niyo content igezweho
nagiye mbona babikora cyane bavuga ko ubundi jewe mu bisanzwe iyo ikintu kimaze kuvuga babiri batatu kwiza imbuga bamaze kubona ko ari ikibazo kiba cakomeye cyane kiba cakomeye cyane tukaca tuza ngaha kugira ngo natwe tugerageze gutanga umuco canke uko tuvyumva my friend twebwe tuje ngaha kuri izi kamera nta gwanko tuba dufise ariko ikintu ca mbere tuba twanka umuntu avuga nabi igihugu canke gicafuza nivyo bintu twiyemeje parce que ibintu twarabibayemwo igihe kirekire c'abaza bagapunda Burundi bakabucyoza bakabuvuga nabi ukamenga Uburundi nta bantu bafise babuvugira cyane nabonye muri commentaire umuntu yanditse ati jewe kera naho mbona ama YouTube y'u Rwanda avuga cyane Burundi babucafuza umuntu ari hanze kandi tumushimire cyane kuyo commentaire ati nyanya nariyumvira ati mbega mu Burundi ho nta ma YouTube ahari nta ma YouTube ahari niyo mpamvu rero twagose dukore tuvuge kubw'ineza y'igihugu cacu kwa bari bahereye kuva kera rero nagiye mbona babivuga ariko nanje nko mu patriote ndavuga ati no kino kintu ngomba ndakivugeko ikibazo c'impunzi turazi ko gihari ariko impunzi my friends ziratandukanye kubera ko hariho abantu bashobora guhunga kubera gakuku ati bana no musi yagiye mu Rwanda reka nenda mukurikire mboneho no muri arena mu Rwanda ndayibone nundi ahunga inkoho imuri inyuma my friend urusase ruri inyuma ni hari abahunga intambara n'abahunga amahoro voilà gakuku atereka ngende kugira ndabe Kigali sindayibona tivwa abo bantu barahari n'abandi bahunga kubw'imvo z'umutekano kubw'imvo z'umutekano wabo mvuze rero imvo z'umutekano wabo hari umuntu ashobora guhunga hari ico yiyagiriza aba yarakoze mu gihugu atari ciza datanga nk'akarorero par exemple nk'abagerageje guhungabanya gukubita kudeta abapuciste none nk'umupuciste guhunga bafata bafise rezo ni gute wewe ataco wiyagiriza ushobora gucukurikira umupuciste ibaze je nagiye mbona muri kahise hariho leta zabayeho zirasa ba papa wacu asokuru wacu bagahunga yazi guhunga uri kuraswa n'umuntu aje kugukingira uyo muntu my friend uyo muntu abahunze imvo yumvikana kandi uwo muntu babigoye kumuterana imbere neza cyane sivyo babigoye kumuterana imbere kubera ko abafise akantu ko kwihora muri we kura ntahura abafise akantu ko kwihora muri we aravuga ati je ndagiye ngiye uri kuranyirukako ngiye uri kurandasa nzogaruka bitandukanye ntidufise impunzi ntuzizi zahunze 2015 none my friend je ndashaka twigishanye kino kiganiro kibico kwigishanye bamwe bara bakomanta bavuga ngo ibi nibigi hari abantu bashaka kuvuga ngo sindiko ndakunda ngo impunzi zacu ngo ge oya my friend none ndababaza ni giki CNDD-FDD yakoze cyotuma abantu bahunga ubutakigaruka je ndashaka ico kintu bakinsubiza ni kiye kintu CNDD-FDD cyangwa ubutegetsi bw'u Burundi bwakoze ku mpunzi zagiye 2015 sivyo vyotuma badusigurire sivyo abahunze bose biyamiriza ikiringo sivyo hari nabagiye mu barabara baraturira amapine neza cyane deje urumva guturira amapine ko ari utegerezwa gufungwa kwanza ubwe mu baro gaturira ipine muhungu ipine ukariturira hari n'umuntu bigeze guturira baramuturira bamwagiriza ngo nimbonera kure mu nyakabigo menga sinzi baramuturiza amapine abo bantu my friend ubutungane mutegereza kubakurikirana sivyo ariko nk'umuntu atanakimwe yagirizwa sivyo uyo muntu ubwirana ni mumbwire impunzi zahunze mu 1993 dufata nk'akarorero niye impunzi yagirizwa yakurikiranwa n'ubutungane ahubwo bo bari kwitura ubutungane twe mwaraturenganira ati kuko twahizwe na guverinema ishinzwe kuturinda sivyo je bora niyumvira
none ko twese 2015 twari ngaha tenda afise abagenzi bahunze ataco bahunze vure mukumvura ku telefone ngo bro ngo ni sawa ngo bana ngo keje ndakuwa Kigali ibaze sasa my friend ugiye Kigali wiyumvira nanagiye Kigali gute agiye sati bini yahunze we sati bini yagiye aba mukoboze bose ntibagiye none bari bahunze none ntibagarutse agakuku sivyo agakuku rero nagomba ntanga ino message ku bantu ariko baravuga ko Burundi butotera imbere atampunzi hari impunzi hanze my friend twebwe impunzi dufise hanze ndabisubiyemo ni impunzi zifise ico ziyagiriza yego warabonye benshi impunzi keshi zagiye aru zaciye zigenda kugira nti zabaye umba zayitiye mu Rwanda baca baziha formation can you imagine umuntu arahunze aca yitira ahantu ku mubanyi wawe aca amuhindaro akaca mwinjiza n'igisirikare neza cyane marabonye imigwi ya Berede Tabara ibintu yakoze hariya ku Banyamurenga kagenda hariya uzingura hunzo y'impunzi bagaca gushikana mu gisirikare bakaca bakuziza igisirikare bakaca baguforoma bakaca bingwanya sivyo none aho bubaye impunzi sivyo no kuvuga iki ni bya bindi nyene umuntu yamavuga ibi bintu by'impunzi kuva 2000 biriko birafise naho bihuriye nibi situation turiko turabamwe uwo mwanya sivyo kubera ko nibintu biboneka ko bitegurwa igihe kirekire bagashira imbere n'abantu bazokora uwo mugambi wabo sivyo ahubwo baraba impunzi z'abarundi ubwo ntizoba zaraguye mu gatego zitabizi question mark ubwo ntizoba ziko zirakoreshwa zitabizi twarabonye ryari wa munyamakuru bayiko kugira ntabibonye ivyiwe gushika hariya bakaca baguha platform zabo batangura gucoza intuzenye igihugu ku makuru mvise n'umvise ujya mu Jamarabe ko muri 2015 nawe nyene ari mu baturiye amapine bagize manifestation urumva deja nk'ubutungane waba uriko buramurondera neza gose sivyo rero je nibaza ko leta yacu ari itamvyeyi nta murundi numwe arifuza gutaha sivyo adafise ico yagirizwa ngurike kumwakira none bajya barufyiri ntibatashe Gabriel Rufyiri nari yarahunze ntiyaje jewe kintu nahubwo nagomba mvuge nagomba ntere akamo bene wacu bari hanze y'igihugu kuza twubake igihugu cacu sivyo igihugu cacu ni nyabagendwa igihugu cacu indongozi zacu nuko bagerageza kuzicafuza burya propaganda ni ikintu kibivure urazi ko umuntu ashobora gukora ikintu akakwankisha umuntu wo kunda eba agakora ibintu kabisa akakwankisha urumva hari abantu bari hanze baziko urumva kana atanakimwe kweri atanakimwe bakoze mu Burundi ariko baziko ngaha mu Burundi uhashitse gusura impunzi uba ubufashwe ariko sefo abategetsi bacu bari peace turamana muri stade hajya urumva Rivera aricara ngaho n'icubera yakicara hajya areza n'abantu bari happy urumva gusa uvyonze my friend baza ko atagihugu na kimwe uvyonze bo kwihanganira kubera ko indongozi zacu ziringa kubw'umutekano w'abanyagihugu urumva umutekano w'abanyagihugu first ikintu cambere boje no bwitera ka mu bene wacu bakaza tukubaka igihugu hama ufise ivyo yagirizwa akajana imbere y'ubutungane bakamucira urubanza neza gose asaba ikigongo aterega burya je nari narahenzwe rega birashoboka rega ugwaruka gweshi none mugwaruka nimaze ko nako gwari gwarahenzwe none ntuzenya Reverend kuri yavuze gutegari atera abantu akagwi abantu bari mu Bubirigi hariya baja ngaho onye bakavuga ngo tuguma dutere Burundi my friend muzoza ubwa mbere muje imbere tinaje barandashe ngaha sivyo tinaje barandashe ngaha muzoze na mwebwe kugira ngo mwumve ukurusoro rujyana sivyo none wewe uri impunzi sivyo nubu kugeza isaha uracagerageza kugumura abandi bantu
aho kuza uvuga ati ebana burya rero jewe harageze yuko ntaha uracafise gahunda sibyo uracafise gahunda yo gutekinika utuntu tudashoboka yego urumva rero mpanura n'urwaruka rwacu ntibaze bongere bahendwe baze bongere bahendwe oya hama impunzi ije mu gihugu ibimeze neza my friend ibimeze neza nta muntu numwe wankira guva waradekunye fata telefone abantu babijeje uvuga terega baze je nisubiyeko ngoma ntaye nabonye kumenga narahenzwe barakwakira ijana kwijana hama twibakira Burundi bwacu neza Liam Promoter nukuri turanyuzwe reka ndakubaza kandi kabaza mbe president wa Kongo abandanya agura ibigwanisho twitege ko intambara ya itagiye guhera canke igiye kubandanya cyewe narabivuze kuva kera tanke hajya muri Kongo hakiriyo minere hakiriyo inzahabu ashintambara yohera inzahabu zaheze ntibikunda rero kubona Tshisekedi ariko ari investisa mu bigwanisho maybe hariyo message ibintu bitanga nabonye yongeye kugura izindi sukoyi burya zandege suko ibumvire ijya ndege sukoyi igenda 900 km par heure 950 km par heure urumva mu isahimo ibigi ibirometero 150 ucumbwira ko ico gihugu wewe uri nyeshamba wewe ukinesha gute ntigikunda urumva rero warabonye ko najyara ariko kwinjiza igisirikare gishashe bye message itanga urumva hajya nabonye ryarejo yari mu nama yari muri Amerika mu nama yaone message yongeye gutanga ne yindi nyene yavuze ko M23 utegereza kumuvira ku butaka bwiwe sivyo kigana nakoze navuze ati burya rero M23 iracihagararako byaraheze rero mu biganiro biriko kubera idohuraze ko yavuze ati bavuze ati M23 nitange isubira iyo yavuye ibavire kutaka bwa Kongo yongeye kubisaba urumva kuko yabonye kuguma akoresha amajambo bajya bagabo ntibikora harazi bajya bagabo please bakujana mu biganiro cyane please kuburi riske hajya wosanga mu minsi za baramugatuye neza cyane baramugata komesha ngo tuko turagira ngo niko ndondera ngo amahoro so rero kubona yaguze ibigwanisho namunya yaguze itoni mu kwezi guheze yaguze itoni amajana 5 zibigwani itoni amajana 5 urumva nabonye ariko inza ari kindi gisirikare gishasha ibi rero bisabise message bitanga maybe arashobora kuba azati u Rwanda ntishobora gusohoka ngahantu hatabaye ingwano simusika neza cyane bigasaba ko iyo ngwano agira nti ayishiramo amafaranga rero ubonye umukuru w'igihugu ariko aragura ibigwanisho ruhonyanganda hajya arashobora no kubigura biganisho ruhonyanganda akabishiramo hajya yedayire pourquoi pataba bifise urumva kuko nabonye ahantu ku kinyamakuru kiraco muri Kongo bavuga ko yoba yaraguze ibigwanisho akuye mu Burusiya ruhonyanganda urumva bya bindi bya satani satatu urumva ibaze rero yoba yaguze nka satantu ibaze rero nk'ibintu nk'ubu habaye declaration de la guerre ngwano simusiga bakavuga ati ibihugu biragutangwa rero kugwana hari byinshi byo bihahombera kubera ko Kongo my friend ifise amafaranga si ca gihugu uvugira ko kunyene ahubwo je pugura mu masi je comprends pas ukuntu bigeze ngaha anya M23 ikiresista nkuko uyu so atari ko akora diplomasi birashika president wa Kongo akavuga ati genda umuntu nkoresha diplomasi sinkunda intambara hari abantu usanga bimerewe ko nyene akunda ibiganiro adakunda intambara no mu buzima mu mibereho y'abantu hari umuntu adakunda intambara umuzana intambara apfuma heba byose n'abandi n'abandi atari karashwana bidakunda so nuko rero maybe katurindire mugabe ikintu gihari nuko hajya hasigaye decision y'umuzungu decision y'umuzungu akavuga ati babaje amatwara ababwiye bave muri nani byaranse twebwe rero aho tubona ivyunguka naha aho tubona inyungu naha reka rero
tugikoreko kino kintu niko rero bigiye kugenda je kandi iyo mvuze kenshi maze kuvuga ibintu byinshi ngaha bigatera biba ibindi ko ndavuga ngaha mushake mu vyandika ahantu muzobona ibizoba kuri M23 mu misiza kubera ko my friend M23 yaramaze gutsinda ibinya si kuvuga ngo two turashikuza canke iki M23 yamaze gutsindwa intambara yego ikintu cyonyene kigaragaza ko yamaze gutsindwa intambara ni Uvira ntushaka kugera Kinshasa udafise Uvira ico rero katurindire maybe ko makuru tuzogenda turaronka tuzoguma tuyabaha ariko iconze cyo nuko akari imbere karahinda Thank you so much. Thank you. Dear promoter, nuko wewe je namana kugiye ko uduhezagire iyo kurasesangura kabisa kanaka. So thank you so much abakunzi mwese tunabalova sana. Turabakunda cyane. Babandanye bakora subscribe kuko dukeneye umuryango wawe. Impanuro nivyo mutashimye mubivuga nivyo mwashimye mubivuga. Just batuvyifuza. Kabisa. So, thank you so much. Ciao.